bigashoboka nakahise kawa kabatari keza korema mu mutima ndivyo Bwana asema jipe moyo baba ema mu mutima milia mama ihangane mama kaza mwendo ndu komeza urugendo bugenzi mana yawe mana yawe irakwitayeho none suko Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Wewe songa mbere, wewe songa mbere, wewe senga ni songa mbere. Turashitse. Nukuru turagarutse muri show y'uno munsi igice ca 44 tuje dukenyeye zagumye. Boneza ko tuje tuzananye umufutuko udasanzwe turi ku murindi ntituhagarikwa twebe tuboze turagiye tuba tugiye navyo kudusubiza inyuma. Utwitambika imbere acahura n'Imana, Imana yo mwijuru niyo shabana none. Turaje tubazana ibintu bijyoje tubazana ibintu by'uburyohe tubazana indirimbo zimeze neza cyane ku rutondo gifite tubateguriye ku indirimbo z'abarundi ariko indirimbo z'abanyarwanda n'abatanzania ndetse nabo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye mu bihugu duhana imbibe nka Kongo ndetse n'ibihugu byo hanze mu bihugu bya Buraya none n'Ikiswahili n'icyongereza twakubita ni Prote turakingiwe kuri mikro ya mbere ariko kuri mikro ya kabiri mpereye ibubafu bwanje hariyo Kabo ramutse abantu bagiye gutukurikira ndabaramukije amahoro y'Imana abanyakubaho uhoraho Imana bahezagire mu byo murimo mu ngo zanyu mu miryango yanyu mu bana banyu mu bafiance banyu umferera korera mushishikare guhezagirwa no mu mirimo ya misi asante sana mina safi wasalimie wale ambao wako wanatufuata kwa muda huu na mahoro gusa ni bum 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 sawa deko kurande kw'iburyo nza kuba ndi kumwe na Parfait namba ndalivutse neza aranyice ramutse aje kudukurikirana no munsi ndabaramukije mwese muko maradukurikirana ndongera ndabifuriza amahoro y'Imana abane namye murakoze cyane asante sana papa ni bera ega bera kubera nyine mwamumwengo muramahasa mpamagaye Parfait samamagaye bera ramutse abaje kudukurikirana nawe aho mu cyongereza bango yahejeje kira mu gishinwa ntumbatse ni hincyoyo nuko rero turaje neza nino ndirimbo y'uno mugwi bono baririmbye n'indirimbo songa mbere niyo itwugururiye neza asho y'uno munsi ugumane natwe tukumane namwe ndazi kuza guhezagirwa atwagiye wewe songa mbere tu watane no la Mungu alilosema kwako usikate tamaa kaza mwendo tu ukaribu kufikia ahadi yako wewe songa mbele tu watane no la Mungu alilosema kwako usikate tamaa kaza mwendo tu ukaribu kufikia ahadi yako haijalishi waliyosema kwako acho bitwaye icyo bavuze kuri wewe mapito yako acho
byagutwaye ibyo waciyemwo. Usiangalie historia yako ndugu. Nurabe ibyo bavuze cyangwa ubuzima bwawe bwahise. Bandanye imbere gusa. Songa mbele. Bandanye imbere. Songa mbele tu. Bandanye imbere gusa. Mema yako mbele. Wibyiza biri imbere, wibyiza biri imbere. Twende. Haijalishi waliosema kwako. Amina. Haijalishi mapito yako. Usiangalie historia yako ndugu. Wewe songa mbele. Songa mbele. Songa mbele tu. Mema yako mbele. Wewe songa mbele. Wewe songa mbele tu. Fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa. Kaza mwendo tu. Ukaribu kufikia ahadi yako. Wewe songa mbele. Wewe songa mbele tu. Fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa. Kaza mwendo tu. Ukaribu kufikia ahadi yako. Yawezekana kwamba umepitia mambo magumu, tena yawezekana historia yako sio nzuri, Bigashoboka nakahise kakaba atari keza. lakini jipe moyo, Korema mu mutima. ndivyo Bwana asema. Jipe moyo baba, Ema mu mutima. vumilia mama, Ihangane mama. kaza mwendo ndugu. Komeza urugendo bugenzi. Mungu wako Mana yawe. anakujali. Mana yawe irakwitayeho none suko. Songa, songa mbele. Wewe songa mbele. Wewe songa mbele tu. Fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Kaza mwendo tu. Yupo mbele yako. Karibu kufikia ahadi yako. Yelele, yelele. Wewe songa mbele. Wewe songa mbele tu. Songa, songa Fuata mbele. neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Kaza mwendo tu. Angalia Mungu mbele yako. Karibu kufikia ahadi yako. Ndugu yangu songa mbele. Wewe songa mbele. Songa, songa. Wewe songa mbele tu. Songa mbele, songa Fuata neno la mbele. Mungu alilosema kwako. Yelele, Usikate tamaa. yelele. Kaza mwendo tu. Karibu kufikia ahadi yako. Kubandika na kubandwa tuva mu bwiza tukaja mu bundi tuva mu bwiza tukaja mu bundi nabo tuva mu bwiza ngo tuje mu buyanze canke mu nyakabiga canke kwijabe canke mu kibitoki canke hariya ntumbaze. Cyose nuko tuza tuvuga ngo ci kamo wanyanja we ubwo bw'Imana bwija bukire suko twagiye. Yaturinze,
iteka iwubereye maso ku manywa tuyoboza inkingi y'igicu ijoro tuyoboza iy'umuriro ndacakwitanga yo ndacakwitanga umugambi w'Imana ihora iteka iwubereye maso ku manywa tuyoboza inkingi y'igicu ijoro tuyoboza iy'umuriro ndacakwitanga umugambi w'Imana habe na kimwe ihora iteka iwubereye maso ku manywa tuyoboza inkingi y'igicu tuyoboza iy'umuriro iyo yaturize yaturize neza turi ihorere maso ihorere maso ku mugambi wayo iyo yaturize yaturize neza turi ihorere maso ihorere maso ku mugambi wayo cikamo wanyazo we cikamo vinyuma yaturize neza turi ihorere maso ihorere maso ku mugambi wayo iyo yaturize yaturize neza turi ihorere maso ihorere maso ku mugambi wayo Amina, amina, mashimesha, mashimesha, mashimeshi. Unachoshwa kwitambika imbere y'umugambi w'Imana kuko ijambo Imana ivuze irariteramira ngwihora iteka iwubereye maso kuko kumanwa itubera ituyoboza inkingi turapfuye mw'ijoro tuyoboza inkingi y'igicu mw'ijoro naho katuyobotsa inkingi y'umuriro nuko Kinyarwanda bayita inkonje y'umuriro inkonje ni inkingi inkonje y'umuriro nuko nimubaze ico ziri kibe nuko oza ngo kamwe urafise inyanja iri impande yawe uvuga uti wanyanje we cikamo kubiri mw'izira Yesu nijabukire kana uriko dukurikira ndazi hari ibibazo biguhanamiye biri imbere biboneka nk'inyanja ugomba gutambuka bica bitsibira fata kanya nawe waturane ano majambo natwe ngo wanyanja we yibi bibazo binabiriya urabize cyashira ibibazo nyene usanzwe uzi nawe mu kwizera cyo vuga uti wabibazo we cikamo kubiri nko kujya nyanja yacizemo kubiri kandi nyene Imana iguciriye inzira baza kuyitambikamo niyo bagira ibyago muce muvyibuka igihe Farawo yari yanse kure ku rubwoko rw'Abisirayeli maze bakajabuka Mose Imana ikabaza ati none cyuvise nikiki marabwira Imana Mose ati iyi ni nkoni ati rambika none abantu bigendere Imana icira inzira Abisirayeli kure bajabuke bigire ariko kandi hari umutama no yarakaze sana umwita Farawo ngiki ngabo ziwe n'imikogote bati kinda kwinzira ibonetse bomiki kinda mubafate mubagirire bya bindi bagirire nabi ariko kubera inzira Imana yari yaciye ntabwo yari yayiciriye bajya bakwa Farawo oya yari inzira Imana yaciriye Abisirayeli kugira ngo bijabukira habaye ikirere bahereye mu kiyaga Imana yararetse barajabuka bose barashika hakurya zangabo za Farawo nazo zikorokera muri cya kiyaga kiti none abandi bo ntibaciye hameze neza ariko Imana bashitse muri nyakiyaga hari humutse n'ivyo ariko Imana ibagirira akantu yewe bose bahondoganira bahererayo uravuga ati Imana y'Abisirayeli respect niyubahwe nuko rero niko nawe animba ari nyanja zigona mezi imbere yawe muri kano kanya nawe uvuga uti cikamo canke tandukana cikamo kubiri wa kiyaga we camageragezo wa jewe nijabukire hanyuma inzira niyaboneka imeze neza babanse bakaza kubagukurikira ngo twabonye acabutse ngo reka natwe tumukurikire ngo hajyashitse natwe twahashika ngo kwirya nzu yayubatse ngo natwe twoyubaka ngo ndazi niyize ngo ko arose umufiance ngo natwe twomuronka oya reka Imana ivuze ko yateguriye umugisha umwe wese ngo ko yubatse urugo ngo hajya ngo reka tumwiruke ko ngo nazotwubakana ngo tuvyarane reka sharika Imana ivyamuteguriye ntuvyitambika imbere kuko irya nzira nigiciriye wewe yiciri ujya muntu wayo kugira ngo acabuka shike amani yamara gushika nawe ukaja gukurikira hewe ucugwa muri caki yago cusigara mu nzira aririmba haleluya nawe vyagucanganiye ko nuko reka
tubandanye imbere gato kandi twakina undi muririmbyi yavuze ngo iki twumva. Impamvu nyene nyinshi ziba zihari uko nuko Imana igucira inzira nyumukajabuka abansi babo bagahondoganira mu kiyaga, iyo nayo ni imwe mu mpamvu zotuma ushima Imana. Izindi reka tuziyumve. nuko rero no muri remera bango hari impamvu nyinshi zituma duhimbaza canke dushima izina ry'Imana canke turirimba izina ryawe mwami Imana. Avuze ngo tuzora tugushima tuvuga imirimo yawe canke tuvuga ibikorwa vyawe, avuga ngo mwami Imana tuzora tugushima. Nino ndirimbo nyine tuje turangiriza kino show no muziki cyo 44, ariko kandi twogera tutagushimiye wafasha akanya kawe kadukurikirana ukababanye na tuva mu ntango kugeza mu mwisho canke ku mpera aya kino kiganiro. Parfait, shimira badukurikiranye. Ndabashimiye cyane abadukurikiranye muri no show. Rero Imana bahizagire ashika ko dusapotinga badushire ko kakaboro
bashikare kugira na comment na s'abonner subscribe subscribe turashitse asante sana bebe yashiriwe ntabasha kurambutse ngo bebe ni bera nimeze kugira reka basha abakanada ntibafuha cyane nk'abantu muri Nutse ngaho sezera batukurikiranye turabashimiye cyane abakomeza gukurikirana ibikorwa byacu kandi turabakunda cyane. Asante sana kabari hereje safi kwa Kiswahili nawapenda sana tena nawapenda sana msisao kututilia kale kabor kale kabor siseme huyu hapa kale kabor haya nafasi abone msiko fasi abone na kutilia kale kabor na commentaire tunaitaka kama tuko pamoja tunapenda sana watu wenye mko huko na huko maulaya vingine ma Kongo fasi yote tunawapenda sana mwendelee mnafuatilia kipindi hiki. Asante sana Kabo ngaho rero nawe shimira badukurikirana ndabashimiye cyane gose n'ubwitonzi bwishisho bera niwe yabivuze ati umunsi wose ubwiza bwawe kandi ugenda nyene stress ihinduka neza cyane niba tumenyere rero ntagiye muri byinshi turabashimiye cyane abantu badahengeshanya kudukurikirana nama nababwiye no kuri ati Imana ibaho umugisha ihezagire ingo zabo ihezagire urubyaro rwabo ibikorwa by'amaboko yabo Imana ibihezagire rero bashishikare kudufasha mu guprataja no kugira sabone bagashira ko nakajya kabone nyene barabizi ko karayitinze ukuntu babigira vraiment n'ukuri turabashimira cyane kandi turabakunda cyane murabizi muze mutwizere natwe ntituzobata hasi. Asante sana nukuri nanje ndabashimire by'umwihariko mwagize neza mwayisemwo neza yoyo Nyagasani muri kumwe ariko rero nubwo mwari kumwe na Nyagasani kuri mikoro ya mbere mwari kumwe na Prote kandi ariko me enarono gwaruka nkuko bamaze kubike banura reka nanje ndabwiye nti hajya mwagize neza cyane kuba mwafasha akanya kanyu mukadukurikirana kandi ndabarahiye ni izina rya Mukama ntabwo muzigera mwicuza muzokwamana umunezero ibihe byose nigeze twatashe kwa data mwije muzoba murabazi no shoma bonti yoro no kwaruka vraiment abana b'igihugu cy'u Burundi ko muceme baba reka tuzotaha izwatima tuzotaha igihe ni cyashika tuzotenye ni cyashika twitera turi kwa data twibuka ubutame twagize mwiza ariko araduhanagura mozo zitwariza avuga ati kijyaciye mwabira imishwara yera mwese abahanagura mumererwa neza mwicari buryo bwiwe avuga ati abo data yahezage nyaruka muragwe ubwami mwategura kuva gukurima kwisi mwakoze kubana natwe tuzasura mu ndisho izokurikira sho ni hanirangiriye ariko ibindi biganiro cyabandanya mukomane natwe na bukeye na butaha ciao bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.